dawe wa twese ugiye mu ijuru urakaninazwa cyane mukama kubera iyi ngabire idasanzwe waduhaye twebwe abana bawe. Ububasha bwawe iyo bwakoreye mu buzima bwacu ibitugaragara ko byose biba bishingiye ku bitangaza. Izina ryawe geranda n'igihe ubaho mu buzima bwacu. Izina ryawe geranda n'iriganze mu kubaho kwacu. Ububasha bwawe nibwuruke bukorere muri twebwe. Imbabazi zawe nizize zidusage kugira ngo twemerwe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Tukuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu kugira ngo tworoherwe mu gusenga. Muri iyi saa turiko turagusenga, udukundire ducishe bugufi imitima yacu. Tugusabe ikigongwe kuri aho hose tudakora uko ushaka dukora. Tugusabe ikigongwe kuri aho hose dusuzuguza izina ry'umwana wawe. Dusabe ikigongwe kuri aho hose dutetereza ububasha bwawe. Tugusabe ikigongwe kuri aho hose tugirire ikigongo bwacu turitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Tuyatwikirije ingingo zacu ngo zireke kurwara zigire ubuzima buhagije. Tuyatwikirije ibyacu kugira ngo tugire ubudahangarwa bwawe. Tuyatwikirije uruhanga rwacu kugira ngo tugire igikundiro cyawe. Tuyatwikirije ibitugu byacu kugira ngo dukomere ku bwawe. Tuyatwikirije akanwa kacu kugira ngo tuvuge ibesha icyubahiro izina ryawe. Tuyatwikirije ibiganza byacu kugira ngo duhe umugisha n'ubukwiza. Tuyatwikirije ibirenge byacu kugira ngo turasaga inkuru nziza. Kama Yesu Kristo wowe jambo w'Imana, tuguhaye ikaze mu mitima yacu muri uyu mwanya mwiza wo kuzura nawe kubw'umwuka wawe akorera muri twebwe anyuze mu ijambo ry'Imana. Yesu turazi ko atanama wagiye ngo usiga utakoze igitangaza. Uyu mwanya dukure ku igitutu cy'uruhu, dutandukanye n'uruhombo urwo ari rwo rwose, udutandukanye n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose, udutandukanye n'umubabaro uwo ari wo wose. Turakwihereje muri iri saha, turakwihereje muri uyu mwanya, turakwihereje muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Tunezereze Yesu, tubohore Yesu, dutandukanye n'amakara, dutandukanye n'imivumo n'imikoshi. Mutima mweranda mwigisha w'ijambo ry'Imana, wowe muhuza w'umukristo n'Imana, wowe uturohereza kuba mu rukundo rw'Imana.
kasura kasa neza kugira ngo tworoherwe, kuko iyo turi kumwe nawe turakomera, iyo turi kumwe nawe tugira agaciro, iyo turi kumwe nawe dukora iby'ubutwari. Turaguhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo byose byoze izina ry'Umukama bize muri twebwe, tubikorwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye kugira ngo icyo cyose cyoza guhungabanya ubuzima bwacu Kristo, tubikorwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Kaza urakaza neza nk'uko waje ku batumwa bwa mbere ukabakoresha ibitangaza, natwe nuze kugira ngo iri jambo ry'Umukama ryubake ubwa mbere twebwe, ryubake abariko bararyumva, ryubake imitima yacu, imitima y'abacu, rikwire igihugu ndetse rigere no ku isi kandi riyage iby'ubwenge n'ubutore n'ubunazwa bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duhabwa umugisha muri byose na hose. Amen, amen, amen. Nzoshimagiza Umukama n'umutima wanje wose, mu nama y'abagororotsi no mu ikoraniro. Ibikorwa by'Umukama birahambaye, bironderwa nabo bose babikunda. Igikorwa ciwe gifise iteka n'icubahiro, ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose. Yaragize icubahiro c'ibitangaza byiwe, yaragize icibukirizo c'ibitangaza byiwe. Umukama ni nyen'imbabazi n'impuhwe, agaburira abamwubaha bose, akibuka isezerano ryiwe na naryo. Yareretse igihugu ciwe ububasha bw'ibikorwa byiwe mu kubwira intoranwa y'amakungu. Ibikorwa by'iminwe yiwe ni ukuri n'ingingo, amabwirizwa yiwe yose ni ay'ukuri, ntiyigera yegayega. Imyaka yose yashinzwe mu kuri no mu butungane. Yararungikiye urukiza igihugu ciwe cyose, yashinze isezerano ry'iyo myaka yose. Izina ryiwe ni ryeranda kandi rirateye akoba. Ukubaha Umukama niyo ntango y'ubwitonzi, abakora gutyo bose nibo banyabwenge b'ukuri, kandi ishimagiza ryiwe ryamaho na naryo. Bakunda wa Mukama aho muri ku mpande zine z'isi. Ini Zaburi 111 ntareka umurongo wa mbere gushika ku w'icumi. Ubundi iyi Zaburi ntibavuze mweneyo, mugabe iyi Zaburi iri hafi cyo kimwe 112. Zaburi 112 bavuga umuhigwe uwo ariho, bavuga ingene yahiriwe umuntu yubaha Umukama, agahimbagwa cyane n'amabwirizwa yiwe. Uwo muntu abamukomokako bose bazoba intwari mu gihugu, kandi urubyaro rw'abagororotsi ruzohezagirwa. Kimwe mu bintu bishobora gukura igitutu kibi ku buzima bwawe no kumenya ahari isoko ry'ibyo ukeneye, kandi iyo ni inkingi idasanzwe.
iyo ni inkingi ikomeye. iyi nkingi ya 37 kuko turi ku igenekerezo rya 5 kwezi kw'icenda. murazi ko inkingi ya mbere yatanguranye ku igenekerezo rya 6 kuko turi ku 6 zatangwa n'itariki 1 y'ukumunani zoherana n'itariki 9 z'uko kw'icenda. umusite ku musi w'amajana 249. iyi nkingi yo kumenya ahari isoko ry'ibyo ukeneye. buri hari igihe ikintu ukeneye uca mu nzira kitarimo ngo ugiye ukirondera kandi ufite umwete ukakibura. kurya mu isoko haba hari ahagenewe ibyamwa, ahagenewe ibyo kurya, ahagenewe resitora, ahagenewe akabari. ugiye mu byamwa ntiwonezerwa nuko ushize inyota nimba wari ugiye kozimo inyota. ubundi bukomezi bw'umwana w'umuntu harimo kumenya inzira, ikibanza, igihe, umwanya. harimo kumenya ikibanza giherereye mu ico akeneye. uko nawe ufise amafaranga yo kugura ikintu runaka wokibura cyangwa ukagitakaza kubera kutamenya aho kiri. iyo uzi ko Imana itanga ubuhiro, ukamenya ko gusenga bidukura ku inzitizi, ukamenya ko gusenga bikubakira urugo, ukamenya ko gusenga uganira n'Imana ikagukura ku ibisuzuguriro, ubuhiriwe. iyo ni inkingi, kumenya impamvu y'ubutabarwa kwawe, kumenya hari isoko y'ibyo ukeneye byose. ngo muri icyo gihe mu nzu yawe hazokwamaho ubutunzi, mu nzu yawe hazokwamaho ubuhirwe, ngo kandi ubutungane bwawe buzokwamaho na ntaryo. ni ryari? ni ca gihe wamenye ko mu kubaha Imana ukugwa kw'igicu cyose, ibidushira kw'ikirere kibi, impamvu duhuzagirika, impamvu tubabara, impamvu tunanirwa, impamvu tubengwa, impamvu dutyozwa, impamvu tugwaragurika, impamvu tuvuma, impamvu turogwa, nuko tutaramenya icyubahiro cy'Umukama ingene kiganza muri twebwe. kugwa kw'ikirere kibi, kugwa kw'igisuzuguriro, nta kindi kizobuza umurozi kukuroga, ni kubaha Umukama. nta kindi kizokura inzara mu nzu yawe, ni kubaha Umukama. nta kindi kizokomeza urubyaro rwawe, ni kubaha Umukama. nta kindi kizogukura kw'ibyoya, ni kubaha Umukama. muri icyo gihe wiriwe kugezaho no mu rubyaro rwawe uzohagirira ubuhirwe. ngo mu mwijima umuco uzokurasira kuguhishamwo mu bandi. umwijima ni cya gihe cyo kunanirwa, ni cya gihe cyo kubabara, ni cya gihe cyo mu kavuyo, cya gihe cyo kutabona icyo ukora n'icyo woreka. kugira ngo ushobore kumenya impamvu
yo gutabagwa kwawe. Tunga umutima w'imbabazi, uhora ubabarira kenshi. Gira umutima w'impuhwe. Numara gutunga imbabazi umutima wawe, ukagira impuhwe, ubabarira ku cyo wakorewe, ukagira impuhwe kukikira igitutu ku buzima bwawe, ukumva ari kwegera gukora iki, ukumva uyobowe n'impuhwe. Ibi numara kubitunga uzoba uhiriwe rwose. Ninde kuby'ukuri Imana itokwirengagiza gutabara mu gihe atabaje? Ninde kuby'ukuri Imana itokwirengagiza kugirira impuhwe? Ni wa muntu nawe agirira impuhwe abandi, ngo dawa twese ubyaga ibyo utuye kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe tuye kuri abatubwiye nabi. Uwa kabiri ni umuntu afise umutima uremye, umutima wizigiye Imana. Hari abakristo mwatakaje ukwizera Imana, mutakaza ukwizigira ububasha bw'Imana. Uwa gatatu ni umukristo yizigiye Imana. Iyo wizigiye Imana, ihagarara mu bubasha bwayo, ihagarara mu bushobozi bwayo, igakorera mu bukomezi bwayo, ikaguha icyo ubishaka. Uwa kane ni umukristo afise umutima udahugumbwa. Hari igihe ugira umutima uhugumbwa, ugahora mu mayira abiri, kandi nayo yarananiye impyisi. Bakundwa b'umukama, bakobwa beza ni mwebwe cyane mukunda kugira umutima uhugumbwa, mwe n'abakenyezi. Gutunga umutima udahugumbwa ni gutunga inkingi y'ugukomera kwawe, ni gutunga inkingi y'ugutabagwa kwawe. Uwa gatanu, umuntu atagira ubwoba. Ubundi Imana nimutera koba, ariko itera koba umwasi wayo, kandi umwasi w'umwana w'Imana aba ari umwasi w'Imana. Uwo muntu aba afise ububasha ngo kwihweza bariko baramugwanya, bariko baramusuzugura, akabigaba.
uwo muntu imana ntiyigera ireka ngo ashikirwe n'inkuru mbi y'agacamugongo. Urahiriwe wowe ugira indwi utanga utitangiriye itama ugafasha abantu. Uwo muntu aba amaze kumenya inkingi imunjiza mu gihe ciwe c'ubutabazi, amaze kumenya hari isoko ry'ubutabazi, ngo atanga atitangiriye itama agafasha abakene. Uwo muntu ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose. Ndabashimiye abakristo mwese mubibira imigambi yanyu, mubibira amagara meza yanyu, mubibira ubwenge bwawe. Hari umukristo yavutse, umugabo yamuhaye amafaranga yo kugura amakaye y'abana, ariko imbere y'uko ndayagura nca mbona nkwiye kubanza kugurira abana nabo badafise ikimara igihe kibiyumvirako, kandi mukama yumve ko mbibiye ubwenge bw'abana banje. Uyo muntu afise ubudahangarwa, afise ikirere ciza cyo gukoreramo, afise ikirere ciza cyo gukoresherezamwo abana biwe ibyo adashobora kwibaza. Ngo umubisha wenyine abona ubuzima bwiwe akajingitwa, akaryanya isya z'amenyo, akaryanya amenyo, agashira yonga, ivyipfuzo vyobisha bizozimangana. Mbwira ikintu wokora Imana ikakwitaho gushikaho umwasi ajingitwa. Muri abo bantu ndwi, muri izi nyifato z'abantu ndwi bamaze kugira inkingi ishingiye ku kumenya ahari isoko, ahari intandaro rw'ubutabazi bwawe, uzohiriwe n'uburimo. Kizokubwira kurimwo nuko wubaha umukama. Ica kabiri, uhimbagwa n'amabwirizwa y'umukama, kandi umenye nimba bimeze uko nabo gukomoka ko bazobibyaza umusaruro, kandi umenye nimba bimeze uko mu nzu yawe ntaco kurya kizohabura, ubuhigwe n'ubutunzi buzoharangwa. Mu mwijima umuco uzobarasirako. Ica gatatu, ni umuntu afise umutima w'impuhwe. Niyo utanze ingurane ugatanga umuntu azi gutunganya ibintu byiwe akurikije ingingo.
ko iyi si iriko ibintu bitsikamira ubuzima bwacu kenshi, wari ukwiye kwitwararika iyi mico myiza igaragaza umuntu afite ubuhigwe mu buzima bwiwe, umuntu yamaze kugera ku isoko ry'ubutabazi ry'ugukurwako ikirere kibi. Ubuhigwe bubaho, umunezero ubaho, ubwiza bubaho, ibyishimo bubaho, ubudahangarwa bibaho, ariko ninde abihabwa? Ninde yabigenewe? Kugwa kw'igitutu c'abadayimoni, kugwa kw'igitutu c'ubugugu, kugwa kw'igitutu co kwisuzugura. Wumva neza ko ubuhigwe bubaho kuri uyu muntu afite ingesizi, afite imico, ngo atanga atitangira itama, agafasha abakene. Nuba ushaka gutandukana n'umubisha, iga kugorokera Imana, iga kubaha Imana, iga kumenya intandaro, impamvu y'umunezero wawe. Aha niho Dawudi yavuze ngo Mukama yashikirije ijambo Mukama wanje ati niwicare iburyo bwanje gushikaho nzogira abasi bawe ndavaho ibirenge byawe. Ubu ni ubutsinzi, ubu ni ubudahangarwa. Dawudi yavuze ngo intare y'ubukomezi bwanje Imana izoyiramvurira Isiyoni, ngo ibikore gushikaho jewe Dawudi nganza no hasi gushika mu basi banje bose. Abo basi harimo umwami. Icyo Mukama yarahiye ni ukuryo kwiwe, agakirahira ubutacisubirako, ni ukuduhezagira, agakuza izina ryacu. Dawudi nawe amaze kubisobanukirwa yavuze ngo Mukama ari iburyo bwanje, ngo azosyokora abami ku munsi w'ishavu ryiwe, acire urubanza amakungu ayuzuzemo imibyimba, asyokora abakuru b'ibihugu byinshi ku ngendo, azore amazi avuye mu isoko, nico gituma azoraramura umutwe. Iyi gituma ukwiye kuraramura umutwe, nuko utari umunyabwoba, nuko wubaha Mukama, nuko utanga utitangiriye itama, nuko ugira impuhwe, nuko ugira imbabazi, nuko ukundana, nuko ugwanira ubutungane. Izi ni indangagaciro zigaragaza umuntu wo gutsinda, akigana abansi biwe. Iki nico kizogukurako ikirere kibi, maze iyi nkingi ya 37 ukayita kumenya impamvu y'uguhezagirwa kwawe. Tunezerwe n'ico Imana yatugize kuba co, duharanire izi ndangagaciro indwi. Izi ziranga umuntu akingiwe na rudasonga, umuntu
ahorana ikirere cyiza cy'Imana, umuntu ahorana ikirere cyiza cy'ubutabazi. Imana hamwe n'amahoro twishimire twese, itunezerwe, turinde kuba bari twagura imbere. Bakobwa beza, izi ndangagaciro murazikeneye ngo mubeho munezerewe. Basore, izi ndangagaciro murazikeneye ngo mubeho mwubashwe. Bagabo, izi ndangagaciro murazikeneye kugira ngo mutabagwa. Bagore, izi ndangagaciro murazikeneye. Ba Kristo twese muri rusange. Wowe ufite igicu cy'abadayimoni, nk'ubu uri umunyeshuri, uzi ko waduwe, uzi ko atamwe tufite ukwega, uzi ko iri kurabora kumenya niki, gerageza urwanire izi ndangagaciro. Imana igukure ku ibyonyi, ishokora abasi bawe bose, gwe kubitamba ku mubyimba no kubivuga. N'Imana umwizigirwa, n'Imana ubutabesha. Nubikora uhabwa umugisha kandi uhabwa ikintu gishaje. Turagushimiye cyane Mukama kuri umwanya mwiza tumaranye nawe ubwoko bwawe. Turagushimiye kuri Alpha na Omega, itangwe n'iherezo, ubwuzure n'ububasha, ubumwe n'ubutungane, amahoro n'ibyishimo. Komeza utwubake Mwami Imana kubw'ijambo ryawe. Amaraso ya Yesu Kristo adushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, ububasha bwo mu ijuru bukorere muri twebwe, mu wese Imana zitubeko, agahimbare karudasumbwa, kabane n'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo duhezagirwe. Turagushimiye cyane Kristo umukunzi mwiza, ugumane natwe, wakira utuboko twacu dutambutse, mwunguma n'udahuma utwereke uyu munsi. Turasimanuka, turasa agashinyaguro, turasa uruhombo, turasa icyankiro, turasa amajyambere mabi, mu izina rya Yesu Kristo turabana b'Imana. Mana mutima mweranda, ubwuzure bwawe butubeko, ububasha bwawe butubeko, impuhwe, umuco, ubwenge, ubwitonzi n'umwuka wo guhishurirwa, kandi dukorwe n'isoni, kandi dukoze isoni izina ryawe. Turagusabye ngo bize kuri twebwe kugira ngo muri uyu mwanya dutere turugwe muri byose na hose. Amen. Amena. Amina. Amen. Amen. Amina. Koko ndagukunda cyane, reka nkubwire Mukama, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye, reke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Reka ndabivuge. Urakoze Nyagora ku ngoma n'uduhe isagira ubwoko bwawe.